agakiza nako umuntu umwe. Mwana data ngomba nakubwire neza, mpwemu yera wakiriye uraraba neza ntihagire ikintu gihava kimugukurako. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Umviriza mwene data, uraraba neza, hariho ibintu bigomba kukunyaga agakiza wakiriye n'amavuta ufise ngo hava seseka. Mu izina ryane Yesu Kristo amukorera iki? Turabwira abantu biba ngo yemwe abantu biba nimureke kwiba. Abaretse bakatwumvira ayo n'amahirwe kuri bo. Abananiranye nabo duca tubashikirizane. Hariho abo batananira abo bafise ico baca babakorera. Nico gituma mubona rero duhakaze abo abarongoye inzego abo dufatikanije. Hanyuma birashoboka akaba ariho n'abandi bari mu mashengero canke amadini atandukanye, Katolika, Methodiste, Emmanuel, Anglikani n'ayandi mashengero bumvise inyota yo kuduga ku musozi w'Imana kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Turanezerwa no kubona bene data, rega dufise Imana imwe kandi ijambo ry'Imana ni rimwe. Kaze gose bene data, Umwami Yesu abahezagirane natwe. Hanyuma tugomba duce duhaguruka twese duhe kaze umwami w'abami. Niwe yaduteguriye ivyiza, niwe yakoresheje abo barongozi twumvise indirimbo ihejeje kutubwira, batumye ku imashini kugira ngo itegure iki kibanza neza. Umva iyo Mana idakomeye ga yemwe, ni Imana yera, ni Imana igororotse. Tuduze ibiganza by'amashimwe. Kwizera kwacu kuramye pe, jambo ry'Imana yacu ntacyo mutinya, mushikame gusa munyumvira muri Yesu, ntutinye na ntaryo ndi kumwe nawe, Imana yawe nzaba gufasha zo gukomezi zo gushikama zo gufata ukuboko natutinya. Tondokeza, uri Imana ugororoka, uri Imana nziza, mbere uri biganza bihezagira, eka mbere uri bitugu biterura ntibikorore. Watwiyumviriye neza kudutegurira uyu munsi mukuru ngo tubaha ahantu mucirisha, ngo tuhumvire ivy'amahoro, amajambo y'agakiza. Nico gituma tuguhaye kaze muri uyu mwanya, turagwaye kaze uganze rwose hano hantu. Ububasha bwawe mwami bukore, ijambo ryawe rigira ububasha ku bantu no ku bintu. Turasengeye abadayimoni bose banga igikorane, abadayimoni bose barwanya ishengero, turabasengeye bafatwe mbiri mu izina rya Yesu. Ibisigo byo kwinyegeza hano turabisengeye, ibisigo biri mu mihana turabisengeye, ibintu byose bigwanya gakiza turabisengeye. Ijambo ryawe
riza kugira ububasha ku muntu no ku bintu. Mpwemu Yera amanuke, ndasabye Mpwemu Yera amanuke, abari wavuga kandi biza gukoreka byose turabisengeye mu izina rya Yesu. Umukozi wawe ntabari waboneka, wewe nyene abari uboneka muri we kandi ibyo bigakoreka. Turagushimira, turasengeye abaje bafise imitwaro, abarwaye, abamugaye, uyu munsi baze kuva hano baronse icabazanye. Urakoze Mwami kuri kurabyumva kandi kubikora ukabishitsa, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mbega none muriteze imigisha? Abiteze imigisha duze ibiganza. Yesu ari hano. Mbega murizera yuko Imana iri hano? Bwira mugenzi wawe uti Yesu ari hano. Ibimenyetso n'ibitangaza birakoreka muri iryo zina rya Yesu. Nuko dufise abigisha babiri, reka duhe kaze uwa mbere Pastor Boaz, umurongozi w'ishengero ry'Ibubanza, ashike hano atubwire icyo Imana yashize mu mutima wiwe. None rero muri kano kanya tugomba turabe amajambo y'Imana tugiye kuvugana ko muri kano kanya. Ku munsi wa gatanu twararirimbye akaririmbo gatoya, kuko muri kino gihe ari gihe nifuza kuririmba, kuko narutse ndi umuririmbyi, ariko ubu naho kubwo imyaka n'ibikorwa kuririmba bica bingora. Ari gihe ntegura gakora sinja kuririmba mpagurutse, nashika hano gagaza kanyongana, ariko byose nta kundi, ariko ibyo byose ntacyo. Reka nsubiremo ka kandi n'ubumenga kari kagiye. Barakubonye, barakubonye, abera bambere barakubonye, natwe Mana bakino gihe tulifuza kukubona. Yo barakubonye, barakubonye, abera bambere barakubonye, natwe Mana bakino gihe tulifuza kukubona. Murakoze cyane, murakoze. Hari ijambo Imana yashyize mu mutima wanje nifuje yuko dusangira muri kano kanya, ariko kandi turaza kuyavuganako kuko yose avuga kimwe. Dusome hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'uyu yitwa Matayo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ca 25, turasoma hepfo gato, turahera ku murongo wa mbere turageza hepfo gatoya. Avuga ngo, ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zazanye amatara yazo ziza gusanganira umukwe. 5 muri bo bari biki, bandi 5 nabo barabaki, kuko byabijuje mu kujana amatara yabyo bitazananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bazananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza, barasinzira. Mu gicuku humvuka n'ugwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mu musanganire. Buno za nkumi zose
zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Bya bivyuju bibwira abanyabwenge biti, nimuduhese ku mavuta yanyu, kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati, kumbure niyo dukwira twese ibyiza, nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza, ziti mufasoni n'utugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri simbazi, nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi canke isaha. Imana nidufashe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubutumwa bw'ijwi bwanditswe na Luka igice cya 12 ku murongo wa 35. Reka twongere dusome amajambo y'Imana. Naho havuga ngo, mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bagira nte, bace bamwugururira. N'aya majambo y'Imana dusomye hano, nifuje yuko twovugana ko muri kano kanya. Umviriza, umwami wacu Yesu Kristo igihe cyose yagendagenda hano ku isi, kandi uko yagendagenda hano ku isi yagenda yigisha, hamwe akigishiriza mu migani, ahandi akigisha bifoboye, kugira ngo batahure, abantu bagende batahura ijambo ry'Imana. Haleluya! Yesu aritegereza, araraba ingene abantu bameze, araraba ingene abantu bifashe, araraba ingene abantu bagenda batunganya ivyabo, atarigisha, abigishiriza ku bintu bigaragara kandi biboneka, ababwira ibi vyerekeranye n'aba bantu. Aha twese turi hano muri kino gikorane. Ahantu hari umuyaga mwinshi, ariko ntacyo. Yesu aritegereza, araba ingene abantu bagenda, ari nacyo gituma natwe hano muri kino gikorane twese twaratumiwe. Imana yacu yo mu ijuru iradutumira, twese turi hano muri kino gikorane. Ariko umva, ngoma ndakubwire neza mwene data, turi hano muri kino gikorane twese womenga dufise intumbero imwe, ariko ivyiyumviro si bimwe. Hariho bamwe bafise intumbero y'ivyizigiro vyo kuja mw'ijuru, abandi nabo ugasanga bafise ibindi vyiyumviro muri bo. Igihe twicaye hano mu gikorane, usanga uwo ari we wese afise ivyo ariko ariyumvira, kuko aba bantu bari bafise intumbero imwe, baragenda bose bafata akayira baragenda, bajanywe n'intumbero imwe, ariko ivyiyumviro vyabo atari bimwe. Ngomba mwene data tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo kwitegura. Haleluya, haleluya, haleluya. Munyuma turavugana ku ijambo ry'amavuta. Abiteguye baragiye, aba biteguye Bibiliya irerekana ngo bari bagiye gutegera umukwe. Nibutse igihe kimwe mw'ishengero ryacu ahantu habaye ingorane.
umwigeme yarehejwe n'umwana w'umuhungu aramuresha. Hanyuma amaze kumuresha aramubwira ati ewe mwigeme jewe nta ngorane nzogukwa kandi nzokujana tugira ubukwe. Umwigeme ati sawa. Hanyuma nyamwigeme avuze ati sawa, hahera iminsi nyamuhungu aramupima ko afise mu mutima wiwe urukundo rwo kumukunda. Naho haba mu mageragezwa, hakaba mu ngorane, hakaba mu bibazo, k'uyo mukobwa azemanga ati jewe naramaze gushimana. Nyamuhungu araza aramwitegereza aramubwira ati mukobwa vyahindutse sinkigutwaye. Ati sinkigutwaye, uragerageza urabingene wobigenza. Nyamukobwa ati sawa. Acara akabika mu mutima. Akabitsa mu mutima, hanyuma hahera iminsi wa muhungu aragaruka. Atewe mukobwa ati sawa, ubu rero ndagarutse dushishikare n'urubanza rwacu. Wa mwigeme ati sawa. Hanyuma umuhungu aratunganya vyose, ariko akibaza ati kuyu mwigeme namupimye, reka ndabe ko ivyo namubwiye nivyo yemeye ko azobishitsa. Umwigeme acashimana n'uwundi. Wa muhungu acarategura urubanza. Itariki iragera. Hanyuma baca baragenda baja ku rusengero. Na ico gihe nta modoka zari bwabeho, bagira ku makinga. Umusore na pare wiwe umufukamyi baza kwikinga rimwe. Umugeni nawe n'umumarene wiwe baza kurinda ikinga. Baca baragenda bavuza amakengeri. Hanyuma baratunganya vyose n'ivyo mu gihugu barabitunganya. Baragera rero gutaha muhira. Umusore aje gukanyaga ikinga ararikanyaga neza atwaye wa musore n'umupare wiwe. Irindi kinga naryo riri inyuma ritwaye wa mukobwa n'umufukamyi wiwe. Baragenda bashitse ahantu, wa muhungu acaja imbere ngo ashike avuga ati abashiki umugeni ari inyuma. Wa mwigeme nawe atarabwira umushoferi wiwe ati niwashika ajya ku masanganzira ndaza kukubwira. Nawe ararikanyaga, wa muhungu arashika. Wa mukobwa nawe ari kuri rya kinga, ageze ahantu mu mayira abiri acabwira wa mushoferi wiwe ati kebereza aha. Acakebereza ahandi. Barashishikara, wa muhungu arashika, bararorera ko umugeni ashika barabura. Bararorera ko umugeni ashika barabura. Mugabo kubera rero hari mu misozi, barabaza ati hariya kwanaga kumenga hari urubanza. Umbe wa mukobwa yaciye acomokana n'uwundi muhungu baca baragenda. Umviriza, intumbero yacu turi hano ni imwe, ariko ugasanga abantu bari mu buryo bubiri. Rero umwami wacu Yesu Kristo arigisha kuri uyu mugani ingene bagiye gusanganira umukwe. Umukwe agitebaganye. Bose umuntu mu gusinzira ntacasinzirira ko abanza kugira ico bita guhunyiza. Bamwe bose uko ari 10 barahunyiza, hanyuma mu kanya gatoya baca barasinzira. Ijambo ry'Imana hariya mu cete kigira 2 ca Petero 3:8 havuga ngo Imana yacu yo mu ijuru nitebeza isezerano. Hariho bamwe bitagereza bakiyumvira ngo umwami wacu Yesu Kristo yatevye. Oya, umukwe ntateba. Murazovyitegereje. Umukwe arapanga isaha
ati nzoshika isaha 10, mugabo bakarorera ya saha 10 ntashike, bakarorera bakaza babona arengeje ko amasaha 2, isaha 12 bakabona nihashike. Kandi aho nta muntu yubahuka ngo amubwire ati wamutevye rero ibyo twatetse byamaze guhora. Oya, umukwe n'umukwe, ateba adateba ni ngombwa abari mu bukwe bose baramurorera. Kandi ibyateguwe byose nta muntu n'umwe ashobora kubikorako. Nanzigwa abantu ngo harimo abantu bicubahiro bagizeni. Oya, umukwe uko yoba ariko kose yamara umukwe, nta muntu n'umwe ashobora kubikorako. Haleluya, haleluya, vuge muti amina. Umukwe yamara iki? Umukwe yamara umukwe mukajya gatoya basinziye, mugabo bamwe barasinzira, basinzirana rya jambo rigira kabiri navuga, basinzirana amavuta mu macupa yabo. Amatara araho n'amacupa arimo amavuta. Aya mavuta shengero ry'Imana agereranywa na mpwemu yera. Umviriza, umva, amavuta agereranywa na mpwemu yera. Hari abantu no munsi baroreye umwami wacu Yesu Kristo kwashika, hanyuma bafise mpwemu yera aboga muri bo. N'abantu usanga baraho bicaye gusa ati nta ngorane ndamuroreye. Umviriza, muri ako kanya nyene baza bumva kamo, kuko bamwe bari basinziye biteguranye n'amavuta mpwemu yera ari muri bo. Amavuta agereranywa na mpwemu yera. Akamo ngako ati nimusohoke mumusanganire, umukwe araje. Bose barajanjamuka. Bamaze kujanjamuka baradomeka amatara, bya bijuju aranka kwaka, baradomeka aranka kwaka, amavuta yari yaheze. Ariko abanyabwenge baradomeka amatara yabaraka, batababwira bya bijuju bibwira abanyabwenge bati nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arajimagurika. Nabo barabitegereza barabaraba bati bagenzi bene data, oya aya mavuta niyo dukwira, nimugende kubadandaza mwigurire. Agakiza nako umuntu umwe. Mwana data ngomba nakubwire neza, mpwemu yera wakiriye uraraba neza ntihagire ikintu gihava kimugukurako. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Umviriza mwene data, uraraba neza, hariho ibintu bigomba kukunyaga. Agakiza wakiriye n'amavuta ufise ngo hava seseka, uriyubara, uririnda. Mwene data, yisi turimwo nisi y'ibibazo kandi nisi y'ingorane z'uburyo butandukanye. Baritegereza barababwira bati oya ntiyodukwira, nimugende mwigurire. Ubwo nyene ijambo ry'Imana ryavuze ngo bakigiye, urugi ruca rurugagwa, baca barasemerera bagarutse basanga harugaye. Ngomba nakubwire mwene data, bika amavuta. Ngomba mwene data muri kano kanya abifuza amavuta ya mpwemu yera, gorora ibiganza byanyu turabe. Ndakwifurije amavuta ya mpwemu yera agume muri wewe. Ibibazo ni byinshi, ingorane ni byinshi, ibigenda bitugora hano mwisi ni byinshi, ariko humura, humura mwene data.
humura naho ibibazo ari byinshi, humura mu mutima wawe, reka kuzazanirwa. Dusome hariya mu gitabo kigira kabiri cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Dusomeho amajambo y'Imana. Igitabo cya mbere cya Samweli, dusome ku gice cya 13. Turahe amajambo y'Imana, turabike ijambo ry'Imana ritubwira. Igitabo cya mbere cya Samweli 13. Dusome ku murongo wabwira 11 havuga ngo, maze Samweli aramubaza ati ibyo wakoze nibiki? Sawuli aramwishura ati erega nabonye abantu biyonjoroye bantaye, kandi nawe nyene utaje muri ya ndagano Abafilisitiya nabo bariko barakorakorana imikimashi. Nuko nja niyumvira ko Abafilisitiya bahava bamanuka ubu nyene i Gilugali bantere, kandi nanje ntaralinginga uhoraho ngo ampangaze, niko gupfa kugira nte? Guhangara ngira nte? Niko ngo nanje gupfa guhangara. Arahangara aca yose bimaze kandi atabigenewe. Umviriza mwene data, ngoma nakubwire neza, hariho abantu bitegereza bakabona umwami wacu Yesu Kristo bakibwira ngo yatevye. Oya, ntiyatevye. Oya, ntiyatevye. Sawuli yari umwami w'Abisirayeli, ararorera kuvugishwa n'Imana Samweli, ashika ngo yose bimazi abona yatevye. Mbega none ngo kandi nawe aramwitegereza ngo watevye, ngo heraba ngo ntiwaje kuri ya ndagano. Mbega indagano wahawe n'umwami wawe Yesu Kristo ivuga ngo iki? Nyishura. Indagano wahawe cyangwa wahage n'umwami wawe Yesu Kristo ivuga ngo iki? Nukugira nte? Nukugira nte? Nubu sinabumva neza. Indagano wahawe n'umwami wawe Yesu, ati Yesu ndazi kuzoza gutwara umugeni wawe, ati kandi nanje ndimo. Indagano wahawe n'umwami wawe Yesu Kristo kandi mwasezeranye ivuga ngo iki? Nukugira nte? Murakoze cyane mwishuye. Hano bishuye bimwe, hariya bishuye mwebwe hariya. Indagano mwahawe n'umwami wanyu Yesu Kristo ivuga ngo iki? Kurorera mu gitende. Namwe naho indagano ivuga ngo iki? Murorere. Indagano twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo ivuga ngo twitegure tumurorere twihanganye. Nimutuze ibiganza byo gushimira Imana. Yesu nashimwe. Indagano twahanye n'umwami wacu Yesu Kristo ndakuvuga ngo Yesu natevye. Oya, tumurorera twihanganye. Amavuta ndabifurije, amavuta mu mitima yanyu ariwe mpwemu yera. Shengera ry'Imana rya hano Isare, Imana yo mu ijuru yarabigegera bagiriye ubuntu. Gumya mpwemu yera ari muri mwebwe. Ibisabaza ni byinshi, ibigenda bigomba kudusesesanya amavuta ni byinshi, ariko humura mwene data, naho biruko umwami wacu Yesu Kristo ntatevye. Oya, indagano yiwe nigagene, tumurorere twihanganye. Abumvye amajambo mwese mukayizera Imana ibahezagire. Tugorora ibiganza byacu dushimira Imana. Mana data wa twese ushobora byose uri mu ijuru,
uri Imana yo kwizigirwa kandi uri Imana y'inyabushobozi. Turagushimiye ku majambo yawe, ishengero ryawe mwami urihe kwihangana, urihe kurorera, rifise amatara yaka amavuta mwami ntabaherane, ariko uwariwe wese naho turi mu bibazo umuhe kuzigama amavuta ari wo mpwemu wawe. Byose tubiseze mu izina rya Kristo Yesu. Nuko twese Imana iduhezagire. Uiteka